alo wesha kurinda ngaho hariya umuhimbiri ca hariya ayaya mutipa turamboneye basha abantu bose bari ngaho barababajwe niyo myifato y'uwo mwarimu kabisa ati murabona hariya sisubire kubona iruhande y'abandi aka gatipe kari karatose wabo barabakene mana yanje ati ngasubira kubona ngaha nivyo birato vyageseye urambona jewe agatipe gati yo mana yanje kazoza kanje karafuditse kose karagira gati none gabasha ubu ni wa mugani umfashe ngo umwana w'inkenda azopfa yurira ibiti umwana umwe yumva impuhwe aragira ati nukuri jewe ibi birato vyanje bimuhe nawe agira ihiganwa mu bandi nuko abari bajejwe ayo mahiganwa baramuhaye vya birato bati ivyo birato vyawe vyageseye nuga hariya umutipa kubitamwo vya birato bikaderemba mana yanje ati bigenda bishobora ariko rero naho bari babimuhaye kwari ukumwikura wampaye inka ntibari babimuhaye kubera bamukunda nuko wamuhire umutipa arababara ati jewe akasakagaye gusa mvuke mu muryango ukenye nari nzi yuko nje kuronka amahirwe none bangirira ibikweri ibi bintu ntibishoboka no ibi bintu ntibibaho ntibishoboka na gatoya ivyo rero yavyimvira mu mutima urutima ngo gu umutipe yigirira icizere casaze ati bagombe bansuzugure gute ngoma ndabereke akantu jewe mana yanje umutipe muramubona yapfuvye ati mana ndakeneye yuko muri kano kanya unkoresha ivy'ubuhizi abavuga ko ataco maze bamaramare bamenye yuko turi kumwe n'umugabo akomeye voilà umutipe deja yarabona intsinzi aravuga ati jewe sinzohora ndumukene ntibibaho ubukene sinabwometsweko Imana igomba ko ntera imbere kandi mbwirizwa gutera imbere isifuri ravuze wampaye inka ngabo bacomotse umutipe ari nyuma y'abandi mana yanje hazoba hambye agabasha goroka umutipe ari nyuma kutira dake asha azoba hambye umutipe turasame wapi kugira bahamvye usanga yari yagiye mu mahiganwa atanakashize mu nda mana yanje abandi nabo ntibamukura kwijisho wampaye inka lala none haraguye aratevye mana yanje irango none hisa riramufashe ariko rero vya birato bigeretse inanzekwe nivyo vyamuteze wampaye inka bamwe batagomba ko atacavamwo batera ntitwamye tuvuga uyo muhungu ntavyo yari gushobora ariko yibuka ka gasuzuguro bamugirira yibuka bwa bukene buri wabo yibuka ca cizere yigirira mu mutima yibuka y'amajambo yabwira Imana abantu bamwe bari bamushigikiye bati haguruka ubandanye wampaye inka umutipe aragira ati basha aha naho nguye ngakomereka jewe ndabandanya ariko nsantararera ati jewe ngoma ndakwereke vya birata arabijugunye nivyo vyari bimutezeka babantu batagomba ko hari icashikako bati urya n'inzara iri mu kumwica akora iki hera babaza bamusize wamutipe aragerageje wampaye inka muramubona inyuma y'abandi kutira mana yanje ya umutipe yongeza supidi same tura mana yanje hafi
hafi umutima gukoroka ndakurahiye. Ishwanje umutipe arabahinduriye ehega barabarenganye basha. Mana yanje ati jewe huko nabivuze ntegerezo kwandikisha amateka ndakurahiye. Rugamba rurashushe. Basha arabirahira ndakurahiye. Umutipe heraba mu birenge ibicupa mabuye vyamutemye ariko aragumiza ko tu. Rugamba rwari rukomeye wampaye inka. Umutipe ati jewe utsinda ari muri jewe nanje mbwirizwa gutsinda. Umutipe muramubona ari imbere y'abandi abantu bajumarariwe bati mana yanje ibi nibiki. Umutipe amaguru ntiyakigendera hasi yagendera mu kirere araguruka gwa ku mugozi. Mana yanje aratsinze. Abantu bati iki ni gitangaza kibaye. Ibi ntibishoboka. Abatahuye ibibazo yagize bari bamushigikiye barakoma amashi. Abandi nabo barabura iyo bakwigwa. Imaramare biba byose. Mana yanje nta kundi. Hajya hariho abantu umuntu iyo biriko biramunanira batamushigikira, ariko iyo bitoye baca bahindura bakamushigikira bakamukomera amashi. Wa mutipe bakengera, wa mutipe basuzugura yari uwanyuma, nguyo abaye uwa mbere. Abari bamushigikiye, abari babonye akarenganyo yagiriwe ntibihanganye barakorora amosozi y'umunezero. Voila, bagira bati Imana nini nahazwe cane iraduteye iteka. Bati cubahiro c'Imana twahora tucumva ku matwi uno musi turaciboneye. Abatama basha ukabona biyuha iryosozi ry'umunezero bati ibi bintu kabisa gushika n'ubu ntiturabitahura. Utsinze bamwe bari bakugwanije bakubwira bati twaragusengeye cane bakagukomera amashi. Mana yanje nuko ubwa mbere bwobwo uri umukene ntawe uguhana ikwere. Uri umukene uri nyagupfa bazogukura mu bandi. Sinzi urugero ugezeko, mugabo bivanye n'ubukene ufise hariho ibintu bimwe utamenya n'ukumenya, ibintu bashobora gukora, integuro zishobora gukorwa wewe ntibakubwire. Kubera iki? Kubera ubukene bwawe. Bisigura ko umukene ahari hose yamasuzugurwa. Gutahura rero kugirirwa akarenganyo kubera ubukene bwawe, iyi ni yindi ntambwe ishemeye, kuko hari habo ataco bibwiye. Hari abagira bati je wacu nta na rimwe ndabona umuntu agura imodoka, nta na rimwe ndabona umuntu yiga, nta na rimwe ndabona umuntu atera imbere, mu muryango iwacu nta na chef de zone aravaho. Iyo utarabibona rero novuga ko ari ingorane ikomeye, kuko uburi impumyi. Umaze kubibona niyo ntanduruko y'ugukira. Ikintu ukora uca wiremamwo icizere ukagira uti jewe anaho bigenda gute ibyabi wacu batakoze je mbwirizwa kubikora, kuko iri muri jewe ninesha kandi nizotuma bikunda. Sinitaye ku majambo bashobora kumbwira, sinitaye ku bukene mfise kino gihe. Uko bimeze kose ndutsinda, ndunesha. Kakaririmbo murakibuka? Iyo umaze kugira icizere nk'ico kirageragezwa. Imana irakugerageza ikaraba yuko ca cizere cawe kikurimwo vy'ukuri. Voila, ugaca mu bintu bikomeye, abagenzi bakagushinyaguriza, abaryango bakakuvako, ukagira uti basha aha rero nta kindi kintu nsigaranye atari Imana na jewe gusa. Ariko naho uri muri ivyo ntihabura abakumirako bakakugumiza kwicizere, ntihabura bakubwira bati courage birashoboka. Voila, abandi nabo bati reka bimube kubyo twavuze kuva kera ko atacazovamwo. Ntimubona ibiriko biramushikira none? Ivyo ntitwabisemereye kuva kera. Yova mu muryango umeze nka kurya ahagira icavamwo. Raba
uko kunegurwa, uko gushinyagurizwa, uko kugawa, nivyo Imana ihinduramwo inkomezi zituma unesha canke utsinda. Mu yandi majambo, abaguca intege, abakubwira ko atacu uzoshikako, abagusuzugura, nibakubere ingazi y'ugushika kuri vya bindi wipfuza, y'ugushika kuri za ndoto zawe. Ahubwo niwitwengere uhere ngaho ugira uti jewe ngoma ndabikore bose babone yuko bishoboka. Gusozera, ahari icizere, ahari determination, ahari ukwiyemeza, nta kidashoboka. Umuntu yitwa Tsunzu azwi nk'umuhinga mu vy'intambara aravuga ati iyo umwansi wamuzungurutse ntumuhe akabero na gatoya, ukamuzunguruka hose ntumusigarane n'akanzo na gatoya. Nukuvuga ngo ubu muhaye inguvu, aragira ati jewe ngomba ndase gushika ku rusase rwa nyuma. Avuga ati ntaco nkicera ari ugupfa napfuye. Aho mwico gihe wewe wamuzungurutse agusigamwo imvune. Nuko ibituzunguruka mu buzima bigomba kudukubita hasi, ibindi bikadukubita hasi ni byinshi. Hariho ubukene, hariho intambara, hariho ubushomeri, hariho ingwara. Abantu bakadutunga urutoke bitwengera bateraba ntaco bazovamwo. Ariko iyo ugize icizere muri wewe uti jewe ivyo bavuga vyose ntegerezwa gushika ku ndoto, ivyo bavuga vyose ntegerezwa gushika ku c'Imana yampamagariye, umuntu nk'uyo abateye ubwoba kandi ico yiyemeje abwirizwa kugishikako vyanka vyakunda. Nimba rero wavutse mu muryango wakubititse, nawe ukaba ukubititse, abana bawe bakaba bariko barakubitika, ikosa si iry'abavyeyi bawe wavutse ko bakenye, ikosa ni iry'iwawe. Wanse kwigirira icizere, ivyiyumviro vyiza biri muri wewe ntubihe ikibanza, uritwaza ngo nabuze uburyo bwo gukora imigambi nk'abandi. Voilà. Reka sigaho, wabuze ivyiyumviro, wabuze uko kwiyemeza, ntiwabuze amafaranga. Iyo ufise icizere muri wewe, iyo ufise ukwiyemeza kudasanzwe muri wewe, utanguza ico ufise. Urashobora kuronka n'umutahe munini washima, ariko utifitiye icizere, uwo mutahe kwa gupfa kubusa. Umutipe murabona yuko abandi bari bambaye ibirato, mugabo wewe amabuye aramukebagura, ibiti biramucumita, ariko ariruka tu mpaka aratsinda. Ibi bitwigisha yuko ivy'Imana yaguhaye, ivyuzi ufise birakwiye kugira ngo ushobore gushika kw'iyo ndoto yawe, kw'ivyo wipfuza. Umuhungu nta kintu na kimwe yirutse afise, ariko aratsinda. We nawe ushobora kuba utafise uburyo, mugabo Imana yaraguhaye ubwenge bwotuma ushobora gutsinda naho abandi bafise ivyo udafise. Ivyankenerwa bikomakomeye vyotuma ushobora gushika ku ndoto yawe, Imana ntiyihenze, yabinyegeje muri wewe nyene. Ntubuze umutahe rero, ubuze ivyiyumviro, nako ivyiyumviro urabifise, ubuze icizere muri wewe. Sigaho rero ntusubire kugira ivyitwazo, guhera uno musi niwigirira icizere muri wewe. Nimba iwanya ata muntu n'umwe yaguze imodoka, wewe urashobora kuyigura. Nimba iwanya ata muntu yubatse inzu mu gisagara, wewe urashobora kuyubaka. Nimba iwanya ata urashika iburaya, wowe urashobora gushikayo. Nimba iwanya ata uraba nyumba 10, wowe urashobora kuba musitanteri, cyangwa ukababura amatari, cyangwa ukaba umushikiranganje, cyangwa ukaba na perezida. Icizere cawe gihagaze kuki? Wipfuza gushika kuki? Ni yahe mbono yawe? Ni yahe yerekwa ryawe? Ni yahe ndoto wipfuza gushikako? Ico nyene ubona kiri mu vyiyumviro vyawe, ico nyene ubona iyo ndoto yawe ikomeye, irashoboka, kuko Imana ntiyokwemera yuko iza muri wewe itabona yuko woyishobora. Bibaye ngombwa kenera kuguruka, Imana izoguha amababa uguruke, mugabo uruhuke uyishitseko. Ahari ugushaka nta kidashoboka. Where there is a will, there is a way, and where there is a way, there is a will. Uko niko abongereza bakivuze bati, ahari ugushaka haba
n'ugushobora. Haba inzira yitegerezwa kubaho. Abarundi muri rusangi rero turasuzugurwa, ivyo turabibona twese, turatunga urutoke, hari ivyo bavuga yuko tudashoboye. Mugabo guhera uno munsi twokwigirira icizere duti tubwirizwa kugishikako. Twogira duti tubwirizwa kugaruza umunezero uko bimeze kose, tukigirira icizere. Mbega uwo munezero ntitwawushikako? Mugabo biradusaba yuko tubona yuko ata munezero dufise, tukamenya ico tugomba gushikako. Voilà. Ibi biriko biratubabaza vyose vyoca bihinduka ingazi, vyoca bihinduka inguvu zituma dushobora gushika ku ndoto zacu, dushobora gushika kuri wa munezero wacu. Ndafise ubwoba ko abarundi tutaramenya ico dukeneye, kuko hamwe twomenya ico dukeneye tukigirira ca cizere gisara, nta kabuza ivyo twipfuza twobishikako. Cane cane ubu butumwa ndibaza yuko ushobora gufasha abakiri bato, ugwaruka. Eka naho wowe uri umutama, hakaba hariho ivyo utashitseko kubera wiburiye icizere, biracashoboka. Urashobora kwigirira icizere ukavuga uti ibi mbwirizwa kubishikako. Imana yo mwijuru nibampezagirire, reka twibananize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.